Bakunzi b'ibiganiro mushikirizwa na Amiso TV, turabaramukije, turatanze mwiriwe na bwakeye bivanye naho muherereye. Uno munsi turabayagira ku nkuru ya Samuel Ndayiragije, ni umurundi w'ibikorwa n'akarorero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uko twabibabwiye mu gice ca mbere c'ubuzima bwa Samuel Ndayiragije, ubu naho muri kino gice ca kabiri twagira tubayagira ubuzima bwiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubanze tubibutse ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1997 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2008 yari akiri mu buhungiro. Samuel yahigiye vyinshi ndetse bikaba vyamubereye intumbero yo kuba indongozi nziza, bimuha n'umutima wo kwitaho no kwitangira abandi barundi bene wabo. Amaze gusubira mu gihugu c'amavuko aribwo Burundi bwamwibarutse, Samuel kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2013 yarabandanije amashure imbere yuko ajabuka mu gihugu ca Amerika, akaba yararongoye abanyeshuri bo kuri lycée communal Nyanza-Lac, uwo bitwa doyen mu kinofunofu. Muri kaminuza y'u Burundi akaba yarabaye umuserukizi w'abanyeshure mu mwaka wa mbere no mu wa kabiri. Samuel Ndayiragije ni umukozi koko. Amaze umwaka umwe gusa ashitse muri Amerika, yarizewe n'abarundi baba muri Arizona bari bahurikiye mu ishirahamwe baho Burundian American Heritage Organization ngo ababere umurongozi. Yaratangaje abatari bake bivanye n'ubwira yakorana ibikorwa. Uti rero yoba yaranguye ibiki igihe yararongoye baho? Aho twovuga nka bimwe mu bikorwa yaranguye. Nko kwigisha abana ikirundi baho school, abana bakaba baratonda ku ishure hakoreshejwe imodoka y'abaho nyene yabonetse ku burongozi bwiwe. Nka Miss Burundi USA 2017, amahiganwa yahuje abarundi kazi beza baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baho Music Awards, amahiganwa y'abaririmbyi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. International Refugee Day, abarundi bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada bari batumiwe kugira ngo bashimirwe ku gikorwa bakoze mu makambi y'impunzi co kwigisha. Nka Happy New Year and Independence Day, abarundi barahura bakiginana, kandi ibi vyatumye umugwi komeza karanga wongera kunaguka urakomera, ndetse umwe wese vyamuha kumva ko ari umurundi koko, eka baragaragaza impano y'umwe wese. Burundi Next Generation Event, umunsi mukuru wari wahariwe ugwaruka ngo rumenyane bongere bategurire hamwe kazoza kabo. Inyigisho zijanye n'abubakanye zahawe abubakanye baba muri Arizona mu ntumbero yo kuzigama ingo. Soccer Tournament Competition, Burundi Got Talent Show, aho impano z'abarundi zarigaragaje zose. Yemwe ntawo bivuga ngo abiheze kuko Samuel yarakoze birashimwa cane. Muri we ntiyanezerwa kubona haba ubumwe mu ntara imwe gusa ya Arizona. Yagumye akora ibishoboka vyose mu kwiyegereza abandi barundi bose bari muri Amerika, na cane cane abafise amashirahamwe. Yagumye yibutsa abarundi kutiyibagiza ubuzima babayemwo mu makambi y'impunzi, maze akabahamagarira gukora ibishoboka vyose ngo baje hamwe bagire ico bimariye, bategure kazoza k'abana babo na kazoza ka bene wabo basize mu makambi no mu Burundi, batibagiye gutegura kazoza keza k'igihugu cabibarutse aribwo Burundi. Bivuye kubwira n'umwete yamanye, Samuel yarifadikanije n'ayandi mashirahamwe nka Réunion 257, Tuvugane, Indundi Radio, n'ayandi atari make, ari naho bahavuye bashinga urunani kugira bakorere hamwe. Ubwo runani rukaba rwari rwiswe USA Diaspora Network. Intambamyi ntizabuze kuko bamwe muri abo bari basanzwe barongoye amashirahamwe yabo bagashaka gukora ku nyungu zabo, ari navyo vyatumye urwo runani rugira ibikorwa bike rwaranguye, ndetse haba no guhungabana kw'ibikorwa bimwe bimwe vyari vyateguwe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Samuel Ndayiragije yahavuye yitaba inzu yahariwe abarundi baba mu mahanga, Semaine de la Diaspora 2018, aho yari agiye kuraba ingene ibihugu bitunganijwe. Muri iyo nama nyene yahamenyeye ibitari bike, na cane cane nk'uburongozi bwavugwa ko buserukira abarundi muri Amerika, aho yabona neza ko hari vyinshi bikenerwa gukorwa vyihutirwa. Abarundi baraho babonye ubutwari bwa Samuel Ndayiragije, niho bamugena ngo aje mu mugwi w'abantu 5 bafashe diaspora y'abarundi kw'isi kugira banagure ndetse banakomeza ibikorwa vya diaspora vyacumbagira cane muri ico gihe. yahavuye asabwa gukora ibishoboka kugira atunganye yongera abandanye igikorwa yatanguye cyo kwegeranya abarundi.
Inyuma yaho yahavuye yitabira inama yahuza abarundi batandukanye mu ntara ya Texas mu mpera za 2018 muri wa mugambi wo gushira hamwe abarundi. Samuel yahavuye hakura iciyumviro ngirakamaro niko gutangura kwegeranya abarundi bose ahereye ku barongoye amasengero abicishije mu kubahamagara ku matelefone, yongera ashinga imbuga za WhatsApp, akoresha amaradio n'ubundi buhinga bwose kugira ashike kuri ya ntumbero yo gushira abarundi hamwe no kubashikana kwiterambere. Wa wundi atakagumye bagumako. Mu ntango z'ibihumbi 2019 Samuel yarahavuye ariruhutsa ati ahwi, kuko ihangiro yari yarihaye ryari rigiye mu ngiro. Afatikanije n'abo yegeranije hirya no hino, niho yaheze atanguza BDUSA, Burundian Diaspora in USA. Baca baramugena ngo arongore uwo muryango vy'imfatakibanza kugira habe amatora. Kuwa 30 Ruhenshi umwaka wa 2019 niho Samuel yatorwa ku mugaragaro ngo arongore BDUSA. Uti Samuel yoba yararanguye iki amaze kurongora BDUSA? Ibitari bike vyarakozwe. Ishirahamwe ryaramenyekanye mu ntara zirenga 30 za Amerika, ndetse intara zishika 20 zikaba zararonkejwe impusha zemewe n'amategeko. Amategeko atandukanye agenga ishirahamwe arashingwa, hatibagiwe gufashanya hagati y'abarundi baba muri Amerika, na cane cane nko gufubana iteka umurundi aba yitavye Imana n'ibindi, kwigisha ikirundi n'akaranga k'abarundi n'ibindi vyinshi. Samuel yifadikanije n'uburongozi bwiwe, ishirahamwe BDUSA ryaragarukiye ku barundi bahuye n'ivyago vy'umwuzurira, aha twovuga kuwa Interekwa mu Ngagara, eka na Gatumba. Hafi miliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi yaratanzwe. Ntawubura intambamye mu burongozi. Samuel Ndayiragije yarahuye n'imitego itari mike, kuko mu bo bari bafadikanije kurongora ishirahamwe harimwo abari bagifise agatima ko kudashira hamwe abarundi. Nuko bamwe bahavuye bahagarikwa mu mabanga bari barimwo kubera hari hatanguye kwibonekeza ihonyangwa ry'amategeko. Samuel nawe akaba yanka amanyanga kandi akaba ashaka ko atamwana n'ikinono yoba mu burongozi bwiwe. Gushika ino saha rero hari bimwe bimaze gukorwa. Twovuga nka database ya BDUSA yarakozwe, website ya BDUSA yarashinzwe. Harashizweho BDUSA Online TV, StreamYard, Facebook, Twitter kugira abanywanyi baze baravugana ubutumwa bwa BDUSA bukwira isi yose. Haratunganijwe ikiganiro Umuco giha ijambo abanywanyi bose. Abanywanyi bitavye Imana bose barashinguranye iteka, umunywanyi wese atanze amadolari 5 gusa. Icifuzo co gukorera hamwe no gutabarana kiza caragiye mu ngiro nk'uko vyari mu vyo Samuel yifuza gushikako. Twibutsa kandi ko abarongozi ba BDUSA baronkejwe inyigisho z'uburongozi muri Dayton, Ohio, bongera bagira ko baronswa amasertifika. Uti izina n'iryo muntu. Samuel yamye aragizwa n'Imana mu bikorwa vyiwe. Yarakoze ibikorwa bitari bike mu kanya isase. Ibikorwa vyose vyari bikenewe kugira BDUSA ihagarare neza akaba yarabishitseko. Ubu rero akaba yarageze hatangura ibikorwa vy'iterambere kuko umushinge w'urutare yari yamaze kuwushinga. Twibutsa kandi ko uwo musi Samuel Ndayiragije yazamuye ubutunzi bwa BDUSA aho bwari ku madolari ubusa, ubu ikigega kikaba kiriko kirababa 100 vy'amadolari. Barundi kazi muhurikiye muri BDUSA, wa mwanya wageze wo kwitorera indongozi nziza ariyo Samuel Ndayiragije kuko abafitiye vyinshi kandi vyiza. Nta yindi nzira yo kuyirongora atari kwitaba amatora kandi mugatora Samuel Ndayiragije nyene kuko ariwe yatanguje BDUSA, ni nawe ashobora kubashikana ku ntumbero yamutumye ahaguruka. Ntimukore ikosa, rukora BDUSA. Tora Samuel Ndayiragije. Tora Samuel Ndayiragije. Hamwe na BDUSA vyose birashoboka. Ego birashoboka.